izahabu itagizeni ariko ico gihe ntigikomeye itafiri vyitiye vraiment ico gituma numva shaka ni mu bigaragaze rero ikorasi ishushe yavuyemo ca gikonyozi cyo gufyira vyitira twari twaje twuzanye siko none ikorasi rero y'umwotsi wowe ndaba ngo hano sha uko andavye natomboye ikorasi Imana yacu iratuzi kandi bugira twemera yatugize abanyamugisha nta numwe azoduhangara kandi ntituzopfa gupfa abanyamahanga batabonye ugutabarwa kwacu Imana yacu iyo kandi bugira twemera yatugize abanyamugisha nta numwe azoduhangara kandi yemwe ntituzopfa gupfa abanyamahanga batabonye ugutabarwa kwacu turanezerewe kandi gose kuko Imana yatugendeye ujya muvyeyi murazi ko tutashikiye ngaha rimwe mugabo mwumvise ingene byamye bibandanya Yesu ni mwiza arazi ibidukwiriye kandi adufise ku mugambi mwiza Shetani ntakaduhende wiyumvire kugongwa na jomafu y'igisirikare vraiment murazibona ingene zingana yavyitondeye neza dufise Imana kandi n'abagongwa suko bataba n'abagongwa bagafasa uko bataba bafise Imana ariko nagomba nkangurira umukenyezi wese ari ngaha naho ubusenga ongerako twongereko uteramira urugo rwawe muribuka ndababwira ijambo ryo kubaza ubwato bwo kugirana ubwato bwo kurokora abantu twabanye kuva kera ho jenja ndabafata kubaza ubwato bwo kurokora bo mu rugo rwawe mu nzu yawe ubaza ubwato kandi ubwo babazira he ku mavi Imana idufashe twari mu masengesho y'ishengero mu Kamesa hanyuma umukozi w'Imana yari kadufasha muri ayo masengesho arampagurutsa arambwira ngo mama pastor ngo haguruka ngo uze ngaho ndakubara iki Imana imbwiye arambarira ngo Imana imbariye ngo iguhaye amasengesho y'imisi 3 atanamazunywa gusengera umutware wawe ngusambuza isanganya rikomeye agiye gukora niwe abigiramwe ugwangara uzomubura ngo mugani wemera kubikora uko nyene Imana yabikubwiye ngo Imana iremeye gutabara ngo ariko muzobona ikimenyetso burya rero ayo masengesho ndayakora yari yambwiye ati usenga umunsi wa mbere n'uwa kabiri usambuza iryo sanganya ati ku munsi wa gatatu udushima Imana kuko iratabaye sawa burya twayejije ayo masengesho munyuma nanje ninjira muri ayo yandi ndayasenga hanyuma uwo munsi wo kuwa kabiri rero yaravuye ku ntahangwa acagenda hari abandi ba pasteur yaratwaye arabadepoza mu Ngagara acaragaruka arenganye rwa Karede hajya nyene kuri 28 Novembre hamwe bahurirana ryabarabara rimanuka muri DC Jomafu ikiraza neza na neza iritonda hajya nyene ku muryango wa shoferi umuryango irawusya abantu babonye ayo mafoto ntibashaka kumva ko hova y'umuntu irawusya apana kugonga irawusya nyene irawusya mugabe igitangaje iyo Imana ivuze ngo iratabaye ibitabaye nkunda kubarira abantu ni Imana yivuze ibinakoze iba yamaze kubirema mw'isi y'impwemu muribuka igihe nababwira ngo idukomoreye imizabibu yacu n'ikiyaya cahe cyakori irembo ry'ivyizigiro Yesu nashimwe ariko ntimone ijambo twagaburiwe ko rikomeye rya mu dame Imana muhezagire kandi mwuzurize
rero Imana yivuze ibikoze yari yavuze gutabara basha yaratabaye ku buryo nyumva ko umuryango wiwe yawuseye kandi ikiyongo cari cuguruye nta nakamutarukiyeko nta nagakwabu nta n'igipfupfuri Loyi shimwama kandi urakora Imana kandi uwo munsi kandi nari nagiriwe ubuntu hari mwene data ari yampamagati hari ibintu bindundumiye shaka ko dusenga uwo munsi nyene nari mu masengesho naho nyene barampamagara nawe nyene yibagira ko yampaye uruhusha aribagira iyo ndi kubera urumva uko za accident nataco woba burya je nibaza kuba wa arayobegwa iyo ndi kugira ngo ndayabandanye abana nabo baratelefona sinako ndayiraba telefone kandi uwo munsi hari abantu twari kumwe ngaha byari byaryoshe nahone Yesu ni mwiza hanyuma iramugonze we aravamwo batangurana hari gihe abantu batangura kugukarira kandi ari bakugonze mwengu urabone ngano tugubaca mutanga mu manyama ngurabone ngano tugonze arabitegereza cyangwa ati ntaco baraza gupima niba ari je nabagonze Imana yarabigenje neza rero nuwagonze yaremeye ikosa kandi tugira Imana dusanga zijya nazo nyene ziri assuré muri assurance igitangaza ikindi Imana yadukoreye nukuntu byanyarutse muri assurance Imana Imana irakundana twari tuzi ko bijya byo binateba kandi iyo modoka yanadufasha na byinshi kubijanye n'urudanda rw'amata dukora ntibyari byoroshe ariko Imana muri garage baraharura barandika yobo ikora ko arabigarukana muri assurance baradiscuta ibiciro hama baremeranya igiciro bahuriraho hama baca baramubwira bati wewe aya maheruka buyemeye baca baraduha uburenganzira bwo kwikoreshereza n'ubu rero nuko ari konje ubundi bari kuba bayamuhaye iyo ni Imana nyuma y'indwi zibiri bakaba twabonye ikiganza c'Imana rero gikomeye mu buryo bw'uko Imana yamuzigamye ikaturinda ayo marushwa ikaturinda ayo magorwa bakongera kandi ihabwe icyubahiro yongera igihabwe ndazi ko dufise imitwaro ariko nagomba tuvugane gatoya ku bya association Bethesda pour le salut de la famille tuvugane gatoyi ndashima Imana aho tugejeje dukora kandi by'ukuri Imana yagiye ibana natwe nta muntu ashaka kwiyumvira gukora iciza ngo Imana ireke kubana nawe sivyo gaye ndabashimiye cyane ibintu tumaze gukoreshwa n'Imana byo by'ibikorwa by'ineza murazi cyage twaja ikiremba abantu ahanose twadodoye baradufashe mu mugongo baraduterera tugenda turabamikazi koko tugenda tugiye kuraba imfuvyi z'Imana kandi turanezerwa turahamagara n'abandi bantu kugira ngo bazohave baja barabafasha hanyuma tugiye muri prison kuraba abamama bafungiweyo aho twadodoye hose nta numwe yaduhaye n'ugwa Kongo Yesu nashima aho twadodoye hose ntacyo twaharonse ariko Imana yo mwijuru ishigikira igikorwa cyayo mwivi inyuma murakora birashimwa ndabibashimiye cyane Yesu abaha umugisha azavyibuke igihe cyose muzamukeneye Imana nukuri aze abahezagire twakoresheje amaboko yacu yandi nyene turonka 30 50 20 200 turaronka ibintu dushira abakenyezi bafungiwe igitega bari 159 Yesu nashima nta numwe yabuze igitenge Yesu nashima nta numwe yabuze isabune n'ibindi byinshi twajanye muravyibuka ibyo rero ni ibintu byiteka cyane iki gikorwa rero twahagurutse nk'abamama kujya dukayanganira bajya abantu bari mu marushwa bari mu bibazo bitandukanye n'ubu turafise ikindi tuzokora mu byitegurire ariko tutarashikira icyo tuzokora cy'ineza twibukanye ama contribution vy'ukuri ntiwavuga ngo nta kazi
ibahe umugisha.